munsi twashize ku mugaragaro icigwa novuga cakozwe muri kino kigo cacu CDE. Icigwa kiri mu kigabane c'umugambi witwa Twese Hamwe, initiative yitwa kandi Together. Uwo mugambi nawo ufise intumbero yo kwerekana uruhara rudasanzwe bwo kwikorera, bwo kwitunganiza imigambi mu gihugu c'u Burundi. Hanyuma kandi igabane ca kabiri c'uwo mugambi ni ukwerekana inzitizi zitandukanye, na cane cane biciye mu mapolitike canke yego mu mapolitike usanga yarashizweho mu bijanye no gutanga akazi canke mu guhagarika akazi ku bantu batanga akazi twokwita abikorera utwabo. Rero muri iki cigwa twagarutse ku biharuro bitandukanye, duhereye cane cane ku kigenga canke ku gisunika canke ku gituma ku bikorwa byose bigenga kigo CDE tugengwa no gushira imbere ubwigenge mu by'ubutunzi. Tukerekana yuko ubwigenge mu by'ubutunzi ari kimwe gituma uno munsi ibihugu bitera imbere, gituma muri ubwo bwigenge mu buryo bw'ubutunzi birafasha cyane ibihugu bitari bike no munsi kugabanura umurindi w'abashomeri, kugabanura umurindi w'abantu bari mu bukene, kugabanura umurindi w'ibi na biriya bituma abantu badatera imbere nk'abandi. Rero ikindi muri iki cigwa kandi twerekanye mbega umurindi w'akazi wifashe gute biciye muri iyo indikator canke muri ico kigabane c'ubwigenge mu bijanye n'ubutunzi. Turerekana ibituma ibihugu bitandukanye bikorwa ko kuri ico cigwa, ibituma habaho umurindi uri hejuru gusumba ibindi. Aho twerekanye aho Uburundi buhagaze mu bijanye muri ico cigwa mpuzamakungu, ndetse turerekana mbega mu Burundi ho vyifashe gute, ikibazo c'Uburundi bimeze gute. Aha ndavuga ku bijanye n'ubunini bwa leta, ku bijanye n'intwari ibereye, ku bijanye no guhanahana ibidandazwa, mu bijanye n'amategeko asanzwe ahari mu byo guhanahana ibintu n'abantu, mu bijanye cane cane rero n'amapolitike ajanye no gutanga akazi no guhagarika akazi, cyo bita réglementation de l'embauche du licenciement muri gihugu c'u Burundi. Rero hambavu y'ico kigabane twagarutse kandi no kwerekana mbega iyo tuvuze iby'akazi tugomba kumva iki, mbega bihagaze gute mu Burundi. Twerekanye yuko hari ibiharuro vyerekana abasanzwe bakora, hari abatanga ako kazi, hari n'abiyemeza gutanga ako kazi, ndetse kandi hari n'abandi bagira bati twebwe turikorera ariko badafise akazi ahantu, batanditswe ahandi hantu. Ayo ni imico itandukanye usanga iriko irakora mu gihugu c'u Burundi, ariko ibiharuro bitaheza ngo bigaragare canke bivuge neza uruhara rw'umwe muri ivyo bisata bitandukanye. Rero mugabo muri rusangi nivyo twabitanze, ariko muri uyu mugambi duhagarara cane cane kuri abantu bikorera utwabo basanzwe bakora hano mu gihugu c'u Burundi. Bashaka bariyandikije mu kigo API, bariyemeje yuko biciye nko kwiyandikisha bazotanga akazi ibihumbi n'ibihumbi by'akazi bazotanga, ariko ku isoko y'akazi ntikaboneke. Tugagira ati rero mbega aho hari ikibazo, mbega n'igiki uno munsi kibuze kugira ngo ka kazi tubona mu mpapuro ntikabone ku isoko y'akazi? Ni iki kibuze? Ni iki gituma uno munsi ayo mashirahamwe adashobora gutanga ku kazi yaba yiyemeje? Ico rero ni ikibazo kiri muri cigwa tugerageza kugira gute kwerekana n'inyishu, mbega hari iki, mbega inyishu yavyo ni ya. Rero muri rusange intambamyi zihari kuri ayo mahingiro kumbure uno munsi agira ati turatanga akazi, ariko ugasanga ayo mashirahamwe mato mato atanga akazi ntaboneka ku isoko y'akazi. Hari intambamyi zitandukanye, hariho uno munsi izo ntambamyi isubira inyuma gatoya. Izo ntambamyi nizo zituma uno munsi aho biyita abagwizatunga bato bato canke ayo mashirahamwe mato mato yikorera utwabo aca tuyasanga mu gisata c'amashirahamwe akora atisunza amategeko, kuko ugasanga
uno munsi ishami kanaka yinjije umukozi ariko nta bipapuro bisabwa vyemeza yuko umukozi akora mu mategeko muri iryo shirahamwe. Mu yandi majambo umuntu yinjiye muri iryo shirahamwe ugasanga ariko akorera inyuma y'amategeko. None kubera ko umuntu kumbure akora inyuma y'amategeko, ico ni cambere. Hanyuma ica kabiri ni igiki gituma uwo muntu akora inyuma y'amategeko aguma akorera mu mategeko nk'umukozi w'ishirahamwe. Ivyo ni bibazo rero twagerageje kwerekana muri kino cigwa, aho twagize tuti rero impamvu ituma ishirahamwe kanaka rito nivyo riyandikishije rirakoze mu mategeko, ariko hagera gutanga akazi ugasanga abo rihereje akazi ntibariko barakora bisunza amategeko, hanyuma abo bantu bariko barakora inyuma y'amategeko ntibariko barashikira ibikorwa bimwe cyangwa amaserivisi amwe formel asanzwe arikuriwe abakozi bose bakora biciye mu mategeko. Mbega ivyo byose biba bitumwa n'iki kugira ngo amashirahamwe akoresha abantu bameze gutyo canke abantu bakorere muri iyo nzira? Ni kubera ko hariho iki bituma. Icambere ni iki? Icambere twagira tuti icambere iyo niho haje kigabane cambere twerekana mbega aho Burundi buhagaze no munsi mu bijanye n'umwidegenzo mu by'ubutunzi bihagaze gute. Mwabonye yuko haba muri iki muri aka karere k'iwacu k'ibiyaga vya Afrika y'ubuseruko Uburundi buzi inyuma twisunze ibindi bihugu mu bijanye no korosha uwo mwidegemvyo. Guti rero biva kuki? Biva ku bijanye n'amatagisi kumbure menshi asabwa abo bantu, bigagira bati kugira ngo uyu muntu nimba uno munsi bije y'igihugu idusaba kumbure amatagisi menshi n'amakori menshi kugira ngo bije y'igihugu ishoboke, muri uwo mwanya twategerezwa nka entreprise canke nk'abantrepreneur gutanga akazi. Uwo mwanya nyene amafaranga twari gutanga canke twari gukoresha mu gutanga akazi tuca tuyarungika hehe? Mu kuriha amatagisi n'amakori usanga leta idusaba biciye mu migambi y'iterambere. Hanyuma ica kabiri naco gituma kumbure ako kazi kataboneka canke abo bantu bakorera inyuma y'amategeko, ni kubera ko iyo amashirahamwe canke abikorera utwabo bariko bakorera mu gihugu, hanyuma muri ico gihugu hakaza politike zibumvisha yuko canke zibasaba yuko kugira ngo utange akazi hariho ibintu utegeza gukora bijanye n'impapuro, uteza kurondera impapuro, uteza gutanga amafaranga, kandi ivyo bintu byose bigagutwara umwanya muniniya. Ivyo bintu bitatu rero bigiye hamwe, umwanya, impapuro n'amafaranga, biratuma wa muntu yategeza gutanga akazi biciye mu mategeko agira ati kugira ngo ndaguha akazi wemera utemera ushaka ko dukorana nuze ukore utansavye ibipapuro byose, utavyemeye nuyibandanize kurondera akazi ahandi. Ivyo rero bigatuma yuko wa muntu ashobora ategeza gutanga akazi ariko atanga akazi bidaciye mu mategeko.